Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe. Hama nimukanguke cyane razi ko turi muri swaumu, turi mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ama ngira ngo nabaramukije mu rurimi tugumva namwo twese ko ni Kirundi. Kirundi ni cyatwese. Kuko ajya nari kubaramusa mu cyarabo vya gutwara umwanya. Ariko na bene wacu dusangira kwemera mwese aho muri ndabaramukije. Assalamu alaikum. Hama ku mazina yanje nitwa Barigene ya Frank. Kuba ari ubwa mbere bambonye kuri iki kiganiro. Anyuma kiganiro dukora ni inyishu ni inyishu ni mva ku mareresi ku bakinyi no ku bakozi ko mu cameraman, editeur, réalisateur. Uko yabivuze. Hama rero maje mu make nagomba ndabaganire mu kahise kanje. Kahise kanje ko muri team ya Inyishu Media. Vraiment kubera ninjire muri iyi team ya Inyishu Media je kwanza ubwa mbere nabonye notification muri Facebook ko nari mu ami wabo wa page ya Facebook bari bakoresha yitwa Twenga Wige. Nari mu ami wabo cyanonka information ariyo amakuru aciye muri iyo page yabo ya Facebook yavuga ko akeneye ababa bafise impano mu byerekeye amareresi n'izindi impano zitandukanye. Rero ndavyumviriye musanzu jewe nari mfise impano yo gukina kandi numva ndabikunze kuko je nakinye kenshi, nakinye ma sketch kwishura aho nize. Bari bamenyereye kuzina banyita Kanumba. Kwabo twiganye za 7e 8e iryo zina bararizi Kanumba barabizi. Ko je nize muri lycée municipal de Buyenzi hefu ya King Star. Rero abo twiganye ngira ngo bariko barambona bamwe iryo zina baca bagibuka Kanumba. Ama vraiment jewe yatanguye kuba umukameraman kera. Umva ivyo gukina byaje mu nyuma. Ariko natangiye kuba umukameraman ariko ubu kameraman nabutanguye kure. Nari mu gihugu kibanye ngaho. Natanguye nzi no urumva sinakwishoka nja mu bintu kuko kwera uronke umuntu umwizigirwa yo guha kamera yiwe kubera bifate biragoye. Candonga yo notification yo page ya Twenga Wige information ndayironse. Kuko bari basize ni nimero ya telefone ndabanzikira umurongozi wabo ndamwandikira ndamuramusa ndambwira je nitwa kanaka ukuntu ndumurundi iki ndishamwe ndamubwira ariko sinashoboye kumubwira mu profession cyangwa ivyo nakora. Namubwiye mu vyerekeye impano mfise yo gukina. Sawa birabuko aranyemera mbwira wewe uzoza umunsi umwe twicare ndakwereka ibisabwa ubigendereko bishoboye kazi mu muryango wacu kuko umuryango wacu uruguruye kandi ukunda bose nawo na muntu ukumigwa. Rero ari ibintu byiza cyane musanzwe vraiment narakoze ico gihe vraiment nari mfise udufaranga ntanibikiye ahantu ariko urukundo rwa filme nari mfise n'inkoko nari namaze gutunga nari mfise n'inkoko quelque part ariko urukundo rwa filme vraiment ndagerageza vraiment kuri ivyo bisabwa bari bansavye ndabikora nkuko biri kuko urumva ni ibintu biri professionnel ni ibintu biri officiel kuko si ibintu gusa byo kuva kwinjira nk'inkoko kavyinjiramwo par hasard oya ni ibintu biri officiel kuko naciye nsanga ni team ifise NIF rero irazwi no mategeko y'igihugu urumva bica bisaba nuko najewe noje mu mategeko hanyuma barama amasezerano turicara hasi amasezerano ndasoma ndatahura kuko inyuma maze gutanga kuvyo bansavye bace mu amasezerano ndaraba amasezerano ni inyungu ya bose ni inyungu yanje kandi kaba ari inyungu yabo. Basi mejeje gusoma nkuko bivuga ko iyo umaze gusoma iketi cyangwa umaze gusoma ijambo ubutumwa bakuhaye mu nyuma umaze gutahura n'uco usinye. Nacenera rero mu nyuma maze gutahura neza ko sinafuye gusa aho nyene kuca nemera kuca nace namubwira umva mon directeur mu mwanya jewe ngende nicare nk'imisi ibiri ko ntoze cyane cyangwa ngende ngira icyumviro kuvyerekeye amasezerano kuko amasezerano y'imyaka ibiri yari menshi
kandi ikintu cyari nari gishasha kandi ikintu nari maze kugitangira n'uburyo gasema ibi bintu ni foko nicari ndicara ko nari mfise umu grand frère quelque part nawe yamenye ibintu bya filme ndamuhamagara ambwira jewe ari team ngoma ninjiremo nshasha yitwa Twenga Wige ico gihe yari ishubuja muri page yabo yitwa Twenga Wige cyabwiye kijya team je vraiment jewe ndayizi ko naho nari hanze kuko uyu mu grand frère wanje yahora muri Belgique cyambwiye jewe muri Belgique n'abakurikirana ngo vraiment barakora ahubwo gusa watevye we ndabona amasezerano vraiment afise inyungu kuri wewe kandi muri kazoza ashobora kuzanira avantage kandi uzoyibona gusa benshi bihutira kubona avantage iri hafi bibuti ibintu biri hafi bakibagira ko umuntu ko iyo umuntu kenshi wihaye amahoro ugatuza mu mutima wawe bigafata umwanya ukwiye urabona nico shiseko ko ni wahwiwe wimva c'était le conseil nariko ndahanurwa no mu grand frère wanje ahora muri Belgique ahubwo twego turayaga dufashijwe na WhatsApp arambwira nyicarika neza anambwira we avantage uzoyibona vraiment cette période yari difficile kuri jewe kuko urumva na mu miryango hamwe aho tuvuka aho tubayemwo bumvise mu bintu by'amarerezi baca bavyumva nyene nk'ikini kintu umenga si ibintu umenga ni ibintu nyene umenga wamenje mu majambo make vraiment mu muryango bisa nko bibaye shoke none nka wewe urabona ko wewe uri umunyeshure hecugiye nari muri secondaire urabona nko wewe uri muri secondaire umunyeshure umva umaze kujamwe ivyo bintu umva nubona ko ugiye gutakaza umwanya mbe amashure yawe ubona gute nubona ko amashure yawe zo wowe yafishije ubusa kwambya ma jewe nkoresha ubwenge nibisobanuye ko ngiye muri ibi bintu ko noca niriganya nkaheba amashure ho ndashobora kuyaheba atashindi ko ndakora numva navyinjiramwe nyene badashaka ariko mabambya nakibazo ko ari kukuze kumaze kwiyumvira uko reka gusa ndagwe n'imyezagiro wanje ugende sawa ndashika umunsi mpamagara umudirecteur wa team Twenga Wige turayaga ndamubwira vraiment ibintu nuku jewe rero amasezerano nayashimye ndasinye no munsi rero nasinye ndasinya nyene ndinjira maze kwinjira muri team urumva kuko bamwe usanga abantu ba existant bita les existants inararibonye usanga rero bashaka kwigira nyene nk'aba star ukuntu kumva bewe bari bamenyereye nyene kuma barengana imbere ya kamera iki benshi ariko hari igihe batandaba neza iyo ndi muri scene kuko muri scene biragoye vraiment uzobibone neza ibi bintu bibone gusa ubiraba no bikinemo biragoye ibi bintu wangu haragira igihe uja muri scene ukumva vraiment ibi bintu kuravuga bakubwira subiramo kunuko swata par exemple bashaka kubwira vuga je par exemple ushaka kuma scene y'umuntu ashavuye ico gihe je nkaba ntari umuntu nkunda gushavura bica bingora cyangwa amasene yo kurira ico gihe jewe nashaka no kurira bica bigenda gute ibaze muri uwo mwanya bamayesene yo kurira sinshaka kurira bica bigenda gute ibaze rero ngaho urumva citangura kwibuka babibi bafuye abiwacu bakera cyangwa ibuka inkoni nakubita kwishure kugira nkurura musuzi ivyo niho bintu bigoye rero kusanga ari abantu badatahura uri muri scene rero nk'abajya rero babona sanze rero bamaye niyo scene ngo ugatesha umwanya ibiki yatari ariko nkiyangana kuko naramaze guhanurwa kuko nuzoje ibintu nugaturubuke ja mu bintu bamaze guhanurwa abantu bagukuriye kuko nta kintu wo kwishoboza wowe nyene ubwawe aho tugeze twese duhashika kubera conseil kubera impanuro z'abantu nizo zidufasha gushika muri iyo etape turimo urumva bimeze uko nabo bambera igiture nyene bandaba ukuntu ariko mu nyuma ndagerageza nyene ndakora sinobavuga izina ico gihe bari abastare cyane bari bamaze gufatisha umuji wacu aho barengana bose babita amazina naho nyine ebana urazi ingorane rero yatubwiye abarundi umaze kugira gusakanaka umaze kumva fulani usasere ucusanga batangiye kukwiyumvira ukundi kuntu wenyine ubwawe je pense que ni manque d'intellectualité parce que en tant que intellectuel mu gihe rero batangiye guhamagara c'est le temps que ushobora kwimanura
ukimanura hasi ukimanura ukavuga aha rero niyo ngoma rero ndabe ingene shobora kurekolta kuvuna mramba bariro je mélange ingene rero ushobora rero aha rero apa sindi wakati wa kuvuna rero benshi baca bitwagwa nago bakaca batwagwa nago gusanga mu nyuma c'est comme ça bitwaye nabi rero je nibukiye kimwe ari umunsi wansha uwo munsi je vraiment je ntavuye mbabaye umuntu yitwa nko director bari baduha scene baramuha scene uyo bitakara abastar bona nasanze muri team sha iyo scene bayimuhanda yibose je umuntu ashaka no kurira sinzofa ndayibagiye ibaze bamuhe scene bamubwire akantu gatonya gusa ibaze akantu gatonya bari bamubwiye urumva wewe rero iyi scene tuguhaye fata izi muzu wambare bafuye casting basi casting gusa imuzu umva we yashaka scene y'ubu boss bacha bamuha scene y'ubukene bacha muha imuzu ushaka kwambara nizi zitabagurise bamanyene rero abize ziya muzu za kera nyene ni suka mambwira ucuza urime hajya rero vraiment mama yangu yaranse ngo je no mustar je nakona munginisha amasene nkayo jewe narizi ko nginira mu modoka ukina mu modoka wewe warayivuga wewe mu modoka we niwa warayiguze ibaze ngo bashaka indi modoka kubera amaze kubaka izina bakibagira mu gihe baje batukumbira iyo baje bitonze nyasare barayanga ngo je sishobora ngo jewe nkene sene zo mu modoka ibiki kwacura mu rundi kanaka ngo akene sene zo mu modoka ni problem jewe yo sene narayakiri ndayikina kandi Imana yaramfashije vraiment ndaparticipa neza vraiment muso yibona narayi participer bien kandi yarakuze cyane gose hama rero ngiye no kurangiza no kubabwira ko sindabarambiye cyane parce que vous savez bien que je vous aime trop parce que ni muhebwe muri jewe ni muhebwe mutuma jewe magararanga kandi mwebwe mwotuma mbandanya hama nibagiye abagumwa tukurikirana ikiganiro cyacu ko kica muri akica muri konti yacu ya YouTube izina ni Inyishu Media niyo kiguma gica kandi ikiganiro kizoma gica aho nyine muri Inyishu Media ikiganiro Inyishu niyihe vuba muzokibona uburyohe bwacyo kuko ngira ngo muri ko murabibona ukuntu tuko turaza ama vraiment nari nkeneye n'intererano hajya intererano sikindi intererano ushobora gutera umwanya uvuga vraiment je ndabakunda kuno mukina ndabakunda uko rero jewe umusi runaka nimwagira shooting nimware muri tournage uzombwire uzomenyeshe jewe nzoze basi ndabaraba ngene mukina niyo c'est le temps de plaisir vraiment imagine tunezerwa kuno hajya ikintu kiba gikomeye kimara kiba cize rero nk'umuntu yoba afise ico aterera par exemple biravana byose icutereye cyose bakwambia mu gisoni bavuga neza zawadi ni chochote zawadi ni chochote